Nani mwenye anayua imba atutoshe wimbo Wanyarwanda wanatusumbua. Nani anayua? Hata Rwanda warudie kwao. Wanyarwanda wote warudie kwao. Nkuko mubibonye mwino video ahadi mu gihugu ca Kongo aho no munsi w'igenekerezo rya kabiri hateguwe manifestation canke marche dope mu gisagara ca Goma ndetse no mu bindi bice byose vyamaze kuba vyigarurirwa n'inyeshamba. Ariko amakuru dufise kugeza kano kanya nuko abatari bake bamaze gufatwa bagera ku 80 bamaze gufatwa n'izi nyeshamba bavuga yuko ata manifestation igenda ibabanye ngaha mu gisagara ca Goma ndetse no mu bindi bice bigize igihugu ca Kongo. Zino nyeshamba zamaze kuba zigarura mu byo basaba baravuga ati turase yuko ngomba dukoresha manifestation bagomba kwerekana yuko tubakunda naho shwi tutabakunda. Ibi biri muri bimwe baguma bavuga, ndetse abandi bakaba bariko bararirimba ati nta munyarwanda dukeneye, abanyarwanda basubira iwabo, abanyarwanda barudiye kwao kabisa, nabo dukeneye. Aya namwe mu majambo ariko aravugwa n'abene igihugu bagomba kwihereza amabarabara mu gihugu cha Kongo. Nubwo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zo ariko ziraborohereza, turaje tubabwire ingene mu gihugu cy'u Rwanda nabo ku munsi w'ejo, ku munsi wa bonane, bari biteguriye uburyo bagomba guhagarika zino manifestation z'abene igihugu ba Kongo. Ariko imbere yuko twinjira muri ico kiganiro, kamanze ndamutse cyane mwese mudukurikirana, ndabifuriza umwaka mushasha, umwaka wa 2026 uzobabere mwiza kuruta imyaka yose. Ndabaramutse bari mu Burundi rero, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Tanzania, abari Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, abari Zambia, eka Afrika yose muri rusange. Ndababwire ati namahoro, umwaka mushasha. Tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, tubabwiye ati mwiriwe cange mwaramutse, bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana. Je mugiye kubana makino kiganiro, nitwa Cody the Black. Kuno munsi w'igenekerezo rya kabiri niho mu bice bitari bike vyigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hateguwe manifestation kugira ngo bashobore kwiyamiriza abene igihugu batari bake. Rero bakaba bazinduye begereza amabarabara kugira ngo bishobore gukunda batangure ino marche dope kugira ngo bashobore kwerekana yuko ivyo ariko rakorerwa canke ivyo ariko arinzizwamo aragahato atabwo bishimiye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndibaza mu masanamu nabacishije mu mwumvise ariko baravuga ngo abanyarwanda tubakeneye basubira iwabo n'ibindi vyinshi. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda ho ku munsi w'ejo, ku munsi wa bonane, hariko harategurwa igisirikare ndetse n'igipolisi kiza kuza guhagarika ino migumuko yari yateguwe kubera mu gisagara cya Goma ndetse no mu bindi bice byose vyafashwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mwarabonye amafoto n'amavideo bariko barategura. Amakuru dufise nuko abasirikare n'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda baraye neza neza mu gisagara cya Goma kugira ngo bishobore gukunda bahagarike abo bene igihugu bagomba kuja mu mabarabara kubiyamiriza, babereka yuko batabashaka. Mu gihe AFCM 23 yoyo ishaka yuko bayikunda ku nguvu, ishaka igikundiro cyo ku nguvu c'agahato, naho shwi batayikunda. Ibi byose biri mu ntambamye bishobora kuba gutuma manifestation y'uno munsi y'abene igihugu itaba iramutse ibaye, naho abatari bake baze kwasiga ubuzima. Turi mu masaha ya saa 3 ntiturabasha kumenya nyamba manifestation yatanguye, nyamba bivuze gute, kubera ko no kuri afishe nabwo bari bashize ko isaha yuko manifestation igomba gutangura. Ndanababwira yuko kiretse iyo manifestation mu bindi bice bihanamiye igisagara ca Uvira, mu gisagara ca Uvira imigwano iracabandanya, aho FRDC ikomeza kugira amatake ku nyeshamba. Nubwo feedback tari ndende, mugano babwira yuko bariko barakora kandi cyane kugira ngo bikunde bashobore kwambura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mugabo iki kintu kiriko kiraba, FRDC cyangwa coalition ya FRDC yoshobora kwakura isomo. Twarabonye mu bice bikomakomeye bagiye barafata nka za Goma, za Bukavu n'ahandi henshi, zino nyeshamba zitigera zirekura agace kanini cyangwa agace kari très stratégique zafasha, ahubwo zikakwa burya buce bw'ubuto bw'uburofa. Mugabo iyo bafashe umuji munini cyangwa igisagara ugasanga ntibari ko barakiriko no babwira nka Uvira, murabona yuko bahafashe mu buryo bworoshe kugeza uno munsi. Mugabo FARDC
ize yamaze kubiruguya nibiriko biraborohera kuhakura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bitandukanye cyane na FRDC irekura vyoroshe mbwa kugira hasubize mu ntoki nivyo yabigoye kandi cyane ariko reka turindire ko bizogenda uko biraboneka neza ko hagiye kwiyongeramo izindi nguvu ndaza kubakora ikiganiro ndababwire uburyo Trump yabivuze ko azokora ku itariki imwe ariko ntavyo yakoze uburyo ingabo z'u Burundi ndetse ingabo za Tanzania zishobora kwishirira ibintu mu buryo batazeyinze mu makungu canke batayinze utakamira mu makungu badukurireho kuko deja tugerageje kuraba statistiques z'urugamba nuko boshobora kuhabakura kandi neza cyane kuko noca ndabibutsa umunsi Trump atanga itegeko ry'uko bovayo nubabwira yuko igisere cy'u Rwanda bari bakirashe kugeza hari amarembo ya Bugarama mu marembo y'u Rwanda niho bari babagejeje muravyibuka ko FDNB yari yakoze amataki komeye cyane bituma zino nyeshamba izirukana cyane nababwira yuko hari ku itariki zitatu nyamba atari zibiri nyamba ntihenze zitatu zine entre yaho niho ingabo z'u Burundi zashobora gupusa zino nyeshamba zibageza kure ariko hamaze kuba hasohoka ryatego rya Trump vyatumye bava mu bice bari bafashe maze nyeshamba zihagira ivyo bice bari basanzwe barimo kare tubananye kubatohoreza turaza kubabwira neza na neza ingene vyifashe ngaha mu gisagara caguma ndetse no mu bindi bice vyafashwe n'izinyeshamba ingene manifestation iteguwe byose muri rusange turaza kugenda tubabwira uko bimeze muri rusange rero amakuru avuga yuko ari menshi kandi ndabemereye ko tuza kuma tubana namwe kugira ngo shobore kubaha update zose ziba ziri ku murongo y'urugamba kugira ngo ntihagire akabasimba canke ntihagire inkuru niwe iza kuba caruka ariko mu nkundire manze nkuko navuze mu ntangamarara hariho inkuru navuze yuko abene igihugu canke abagenzi abageneration Z bagera ku 80-70 bamaze guhagarikwa n'izinyesha mazigu cy'u Rwanda kubera ngo bari mu bateguye ino manifestation ndazi ibi nari namaze kuba ndebabwira rero reka cenda bacishirizamwo amwe mu majwi y'amarira y'abagenzi bari ko baratakamba bavuga ati inyeshamba bagera kuri aba zamaze kuba zibashimuta kugeza ngaya ntituzi niyo babajanye à Goma. Nous alertons la communauté nationale qu'internationale. L'M23 vient d'arrêter au moins 70 à 80 jeunes. Ces jeunes sont soupçonnés d'être en contact avec les personnes qu'ils qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir les numéros de quelqu'un qui est en train de communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà aux arrêts. Plusieurs personnes continuent d'être arrêtées. Le simple fait parce que tu parles avec celui-ci, on t'a vu, tu as commenté comme ça, on t'arrête. M23, vous allez arrêter plusieurs innocents. Libérez les gens s'il vous plaît. Vous venez d'arrêter les jeunes innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation de demain. Donc vous allez aussi aller arrêter mon grand-père parce qu'il a mon numéro. Donc vous allez aussi aller arrêter mes voisins parce qu'ils ont mon numéro. S'il vous plaît, à libérer les innocents.